ari byo byukuri yageneye ko ndakubesha kandi ndakubesha ahubwo ico munyereka urabona burya bukotora bw'ubukotora bw'amazana no musoro ukaza yamabyimbye nta gicura amate hasi ngo bigeye ahorangirira yatori vyande tambya yani zumija mawanje saramubona sabona ko ari asharamwirukana navuragirije ko wari utoye inkoni kwitaye hasi nuba wakoze aho nkakwereka mpira mu rugo none ngaha dusigaye dusangira urugo je nawe ntiturusangiye rero gihe ushaka turahaza ko tutarusangiye mpira mu rugo nashaka kubona mu rugo iwanje nzakwereka wagize iki jana kandiro byose bifise urayimpa woyifise urayitanga ndabibona ntayigwayo no munsi nzoyiga ubundi munsi gereze ko shaturara gereze ndakubwiye ntayigwayo no munsi ari umunsi nzoyiguha usigaye unyereka ko jewe nawe urugo turusangiye ndoro mu matwi ahubwo uruganira no gutungana ahubwo nagira no kugera ntugende icuguma ngaha ndibaza zovuka ari umuhungu mama abantu kunashaka mumbabarire ibintu mbona bimeze neza kuko narihuse ntari bwagere igihe nihutiye gukenera umwana ntari bwagere ubu ndabona ko igihe ariho kigeze kuko twebwe abana b'abantu twifuza byinshi ariko Imana nayo igakora ku gihe cyayo ndabona ko yuko isaha y'Imana yageze niyo mpamvu byagenze neza niyo mpamvu kandi nanjye nsabye imbabazi none intwaro wanje ubu mama wawe niwe bageze kumuhunda kubera abonye Ufise imbanyi ico dupfana na mama wawe niki ni umwana gusa canke ashobora no kunkunda ku bwawe sinaje sishobora kuvyemera ko yari yakariye ntigato ni kumushaka kumbabarira ko kurazi ko yuko ico twapfuraze ko nakubwira numvyarire muri umwanya rero ko mbona byakunze Imana yabikoze nukuri mbona mwumbabarira kuko urumva muvyeyi mu gihe ikindi kintu runaka urumva cobaho cotuma jewe urumva ico kintu ntogishobora kigatuma wowe unyanka ico kintu mu gihe nobanda gishoboye woza kunkunda ariko nsubiriye kugishobora kandi ni kuvuga yuko ubonye samye imbanyi urabinezerewe urasavye ikigongo ejo ntihazi ikindi kintu ntazoshobora n'ubundi uzomera kwa kundi nyene ntumfate uko bitari kubera ko yuko saye bwitahure sinari bwamenye ko yuko Imana ari yitanga ndarusha sinari bwamenye ko yuko Imana ari yirema kandi iremera ku gihe niyo mpamvu unyaka kuko namaze kwitahura ndamenya ko yuko
isaha y'Imana igeze kila kintu cyose kirashoboka mu gihe isaha y'Imana itaragera nicyo kintu gishobora gukunda niyo mpamvu navuze ati mumbabarire mana yanje naho umuhungu wawe nje nco nabivuga ko from wapi byankoreye ese nta kintu kimwe nabivuga ko kubera ingoma yagukanze irahuha umugahungu ariko nibaze ko umuntu aziyasabye imbabazi arababariko umva rero ukivuga ko yuko muri uru rugo tugomba tubeho nyene kwako ni nyene abansi kumwe nyene wabishaka amize imbabazi nazo ushaka genda udisaba Imana kuko jewe kugeza uno mwanya nari naramaze gufata ingingo nk'uru rugo ari wewe na Goreti haragenda umwe utagiye jewe na Goreti turagenda ubure no kuvuga ko yuko umuntu asabye imbabazi ibintu bihere mu rugo dusubirane nkuko byari biri kera urumva ntibishobora gukunda sawa izo mbabazi urasigara zisaba Imana n'Imana yakubabarira natwe zoduhamagara ari wewe na twebwe uhitemwo ari twebwe canke wewe yaza kubaza ikintu watoga baba narumvise kweri ubundi umuntu w'umugabo papa bizoza alaje kweri kweli ajya achavuka kwanza sana wewe kwanza kujya nyine agusakora azobakora kura nawe urakora mutya adakoze nyine azocafa muri ubu buzima ubu ndataha nyine mu rugo nkashika nyine bakavuga uyu ni umupapa taje ndibaza mbere wazaga peza cyenziye cha yaragarutse nyine harivugisha utuntu ngo tumubabarire kubera yamaze kubona inda rero naye ndavuga ndumva amakenga gusa ubu ndabona umenga ari karatuza bukebuke hajya Brandine yaramunkosoreye Brandine n'umusatsi rega narayimubwira ngo Brandine wapi wo kuzura kubita ndabwiye je ko mukuse mama wanje sinovyihanganira ngo mama ngo yakotwaninda kubera amezi 9 yanwa igise yumvise je nkaba ningene ndo wa mbere aje ndataha bakame cubahiro nyene mama za gafe umva arabura n'ukuntu yomvugisha kubera z'amanyanga nyene yakoze ukagenda ukazibona umugore wa mwangi ngumana ariko arakina nawe ukakikora ukacugira Sabira Joyce anajenze nguramba no kuri kwimana. Aho rero urapfuye. Nifuye gute? Aho urapfuye. Aho umuhisi marehemu amayanda yafise. Oya. Ngifite ntavyo no guhanura kweli. Urabanza umutware kwanza. Ushire mu nzu ashaka kuyimutera. Uretse ko narahonza mbere ndakunda gute. Gusa rero urumva rero umuteye inda. Cha. Ubumengo nakazira umengo urikwegeye. Mavuga ngurumva ngo nshaka ibiharage, ngo nshaka inyama, ngo nshaka irengarenga, nshaka intore, nshaka amatunda. Araziriza ibintu nawe nyene. Urashobora kuzana ibintu nka kubijya. Aya gusa sico gusa asha. Yo jamariyo cyanyija. Muze. Muze cyambamba. Ujya ushaka ufite. Onyene yambwiye nzobona mugwe nagakomba. Gusa muri arakonaje gishura. Kirambone arakubwiye ko nzogutwara hariya. Tugende ukorere Bujumbura. Cinda mutwara hariya tuzogaza ndukora ubukwe. Ashaka uzobudike muri kwe. Nuzo cuba pari we n'umugore wawe. Warindira kuri kwimana raki. Kubera hajya. Usa rero je naragize umugisha kweri kuva hamwe wansubiza ku kazi. Nashingira umugisha kweri umugore nyene yabona ubinda nyene afise inda. Yagaga imana itanga kugishatse. Nivyo namubwiye na mama. Hajya imana itarekuye ati ronka umwana ronka nikiye nawe yoro basi imana ni atahari jere ratse jengira ngende muhira kweri azanga yankumbuye uko ibintu baguma batwari bari ngo twaririje ngo kuzarambara impuzu ziwanje atambaye impuzu yiwanje ntiyumva ko aryohewe
usanga yankumbuye ndagiye muhira ahubwo rero wewe ejo uvuye kwishani uzoshobora kwanza kubitera umubwire yuko uji wanje kuya n'ikeke vyinshi amucu zandaguye kamwe wepo none sivyo abaranje ngiye kumurana n'uwi wanje aje nuko nyene uraberewe ga mwana urakoze ma uzi ko narinje kukuraba none ngize imana turahuye bimeze gute ubuhoho mwe na nyoko buko arambangamiye ibibazo n'ivya bindi yene ubu nahashaka iki ko abantu babuze ihero ry'imiti nega shako kare yitwaza n'abana none ariko Imana suko ikaba yahezagiye ko nari naramubwiye nti ndazi yuko je watangumba navyaye ubu nahagomba iki naho nyene yahora sara aho hari agakobwa kakagenzi kanje Burandine ndazira munsi Burandine yaramukubise ariko yarakoze umwana araho no mubona no muhicupa no muhicupa nari nagize n'ubwo urabona ingene yigira umusazi none ubuho hagomba iki ko bagomba umwana akaba ari mu kuboneka none akubuza amahoro y'iki je nivyo ntazi nanje gusubuye aromotse munakiri haje emwe mwana ni witekanire aho Imana ko yabikoze umwana tukaba tubona yuko ari mu kuboneka mu minsi iri imbere azosara yisarane yego erega narinje wawe ngo mwana tugende ngo tugende ndakwigaburirire kasha nyene nibwo buzima ubu ntaco nkora ndaremerewe bikwiye kabisa ndabibona mva nguma nicaye reka sha gucokoza umudodo wanje bidigaya gukubita bidigaye n'umuntu w'umugabo n'umugabo kabisa n'umugabo uraberewe hewe urakoze n'umugabo wanje yamwabimbwiye so wa mbere Mabukwe wawe agifatamwo gute kasha reka yaraje aratwicarika n'umugabo wanje tangura kutubwira bane mumbabarire ahabereye ikijuju n'ukuri kw'Imana ry'umugore ndamutse umuntu ikijuju yamvyariye umugabo bari mbabarire okay hama nyene yaratwicaritse umuntu yaciye avuga ngo nyene ngo kwico nashaka ndakironse ngo ni mumbabarire umva bisigura yuko nubundi ho nogira karere gato agashaka ikintu nkakibura akagishaka kuri jewe ntibikunda ko ndagikora uko agishaka gace subira kugira iki kunyaka ngene nyene kibi yari yaranyeretse nta kuntu nari fise gore bamabukwe bose ngani ko bameze oya hari abameze neza bagufata nyene nk'umwana muri sinzi nyene usanga ari abavyeyi nako ntamubona ngaho yagiye akareka aho umugabo wanje yamubwiye utagiye twe turagenda yatinye ko yohava basi n'uburozi ngo mfe usanga pfanye n'akana kiba mu nda aragenda wewe arahitamo yagiye kwa Marita ubu ni yaba nyene turashobora no gucana ko ndiko nditemberera nyene urabona ko nirirwa nicaye shaka kugorora amaguru ntavugishe nanje sindamuvugisha yataye from iby'imiryango biragoye ja mu rugo ntubona ko mberewe babarira uko sukuberwa shaka kare aha niratangura guheka hoho umugabo waje afukura kana karaba bizoba ari binzi ndabiguteye bizoba bigashowe reka kumwenza reka none atafukura kana karaba reka bizoba ari amafi mama ni wowe vrem yo turi inyuma oya para muri nyuma ahubwo ni mubivemwo turi inyuma nyene ni muri nziki afisa amahera ntacabuze reka Goreti kubona wowe waravyihutiye siko abandi bavyihutiye yaci nk'umugabo wawe yashatse gushira mu nzu akiri kare siko abandi bavyiyumviye none habuzike n'amabanga shana amabanga niwe wanka shani we wanka reka shani we wanka umva nyene twobara tacu turishikanako ntacu muri ariko uranzine
yarakwigishije warahejeje iki ushikindi ushaka kore kweli niki atakoze badushaka yego narahejeje umva sinyikiga mbungene akazi niyo hakuronderera uba hajya simbona bishoboye ntoca wizera iby'umugabo kera misusu umugabo ajana kera misusu uwumva wamutegemeye umugabo ni wewe n'amahitamo yawe jana rafaditse ni jana bidiga wanje ari byiza vuba n'imibereho cyanje bigabira cyase kumvikana kize bidiga ndiko ndabasaba imbabazi buke base kunyumva uvuga ko yuko bambwiye ati je ntagiye ngo bobo baragenda ico je ngomba nkora je ngomba ngende mama n'ubundi wewe uri mu makosa sinuba ndagenda gushigikira ko je narahindutse kandi niwe wavyiteye wewe wakoze ibintu utakoresha ubwenge niyo mpamvu byose niyo source hose byavuye kirero ngaho simbona umengo nabushuzi mwifize bwo gutabara kandi ibyo byose niwe wavyiteye niwe kujya kudakoresha ubwenge niho havuye source ya byose rero gushika ngaho je mbona nabushobozi bundi kandi nyifise kandi bwo gukora ikindi kintu bona gutabare kuko ibara ryaraguye amazi asesetse nibayora naco turi buhindure naje naco ndi buhindure umva bigenda gute je urabona ikintu ngomba nkora ko bidiga yavuze ngo jewe ntagiye ngo wewe ngo aragenda n'umugore wiwe jico mbonye ngomba nkore ngomba ndagusige wewe nga ndagusige jewe ngiye kwa hajya kwa Marita je kuba ndiberaho hama hanzogaruka singiye burundu gusa urabona ko n'imirima sinabwasarure niki hariho n'ibindi bintu bikiri ngaho ndani ntabwakore ariko ndaza kuraba mugabo jewe kuba ngaha umame ndaza gusimbira kwa Marita tena n'undi wegenda jembe ndasigara ngaha sawa uratsi rero ku kintu nagomba nkore bivanye nuko kajya kagore kananse no kumbabarira kandi kiko kishimira iryanda ibyo nagomba nkore nagomba nkusigira utuntu nyabaki utuntu nashaka uze kutumumpera Goreti ndaraba n'amajana ngaho ugura agafanta uzoca umushiriramwo ibi nibiki kandi mama ibi we tora ibi inyagusa unshiriremo kugira ngo yaje kwerje iryo kose je najye nokora kandi nkororinda y'abandi mama je byo sinabwiye ko je nabihevye no kuri oya utusu two gukorora iryanda wowe gusa tora usuze kumumpera sutwo kuyikorora gusa kubera ko yanse no kumbabarira umwanya yanse no kumbabarira kandi Goreti n'umuhungu wanje bari bamwe ishatse na uza kutumumpera utu bonyine baraza uza kutunwa baramenya ingene bimenyanira bonyine navyo nabagikora nje kwera iryo kosa je ndumva nari muri mu byo gukora ibyo bintu kana usigaye urakatsetse ndakubwire tore ibyo uza gukora hama ngucu byanga bewe usigaye umeze gute jewe rero ngiye gutora uduhuzu twanje ndagiye hama wona uzoca ukora ivyo ibintu nyabaki yambwiye ngo nimba ari ngo mwamubwiye ati ngo we watagiye ngo mwebwe murashobora kugenda rero ejo mama yaragiye mugabo agiye yaciye yiyumvira yuko je ngimeze nka kwa kundi kwa mbere atashaka yuko nshiramo politiki yuko nza gukorera ikibi uri kumva rero yashaka ko wese ura gukorera ikibi mugabo je kurira nitahuye ubu ndi umuntu mwiza kwanza n'ikibi nyabaki kwanza yari yamaye tutumene nje gutuguha ngo naye ngenda guhenda henda ngo ukorora iyo nda ishaka kumurira yinda
mama waje nzomugire none ikintu yashaka yari umwana aha nawe yajyanye icura umwana kandi ubu nankeneye kwiga ahubwo mama agatwe kanje kugira isi mwigishe ko ndabona isi niramwigisha neza n'ibyo amaze kubona ngomba ndamuhomvye nawe nyene hamwe isi izosigara mwigisha abone ikibi n'iciza aho kiri amaze atahure kwanza muhomvye nyabaye gute ndazi ico ngiye gukora urakibona ngiye mu nzi wanje sawa gusa nyoko wawe sake dashakira Sungura nashaje muheraje Sungura aha chacho hija muheraje Sungura tugira amahoro jewe rero uyu mukenyezi yantumye ko ambwira yuko uyu mukazana wiwe yamwiciye umwana twagomba rero kugira tumenye icyatumye amwica hanyuma duheze tumushikirize ubutungane kandi tugomba aheze atubwire kandi anyarukishe jewe ibyo bintu numva atari nicyo ufise nubivugako kuko uko yoba yasanze yapfuye nanje nuko nasanze yapfuye jewe uko byari biri ego Sungura twari tubikora nari nicaye hajye nyene murabona ko sanzwe ndemereye nicaye araza azanye ibinini nobesha ngo yarigeze abinyereka ariko ambwira yuko mama we wari yabimuhaye ngo abime kugira indi ibashe gukoroka arambwira ngo yari yibaza ko meze nka kera ntabyo ushobora gukora kubwo ngira ndamwereke yuko nawe ashobora kumuhombya ndamubwira uwo muhombya gute yambwiye ngo urabibona ico yakoze yarinjiye mu nzu iwiwe amaze kwinjira mu nzu iwiwe harahera umwanya atari muto mbona uyu muntu ko yatevye kugaruka ndahamagara Sungu umuntu ntiyabashije kunyitaba ico nakoze narahagurutse nza kuraba ico bacatumye agumayo mungu usanga ifuro nizo ziriko ziva mu kanwa by'ukuri ico nari kubaka nkakora ikintu nk'ico mu muryango iwacu ntituzi n'umuti wica imbere aha muri kurambwira yuko je nakuciye umuhungu Ntiwamwishe ninde ubonye yuko yoba ari jewe uwamwishe ni wewe wagiye kumuha imitsi wowe biki kandi ibyo mwakoze byose arimo mwabipanze ahubwo uramo Mungu wanjye
nagira ko mwakoranye nk'uko ntongira ndonkeye n'akaryo ko kubasaba ikigongo na cane cane ku mutware wanje. Biragoye kuvuga me sishobora kuguma nibitsemwo ikibi nk'icyo kandi namenyereye gukora ikibi. Iyi nda ntabwo ari yabidega. Nyandiri Ndibaza yuko wari Sungura. Bidega ndagusabye ikigongo kandi cane. Sungura mwahuriye. twe twitegereje ingene byagenze biraboneka neza yuko ari wishe umuhungu wawe. None yabivuze bivanye nuko watanze ibinini byo kuja kwica umwana na nyina. Rero kuri ivyo amategeko y'igihugu araguhana. Hanyuma rero idose nka twebwe abashinga ntayo iraturengeye, ariko tugomba duhamagara polisi bakujane kwa OPG aca gukorera dosiye, hanyuma umuco uja kumusaga kuja kurya ibiharage. ubu numvise neza yuko nigezwa kuza gusaba ikigongo kuri ibyo byose by'ukuri nazijya mu nzu hajya hose wabonye bijya byose byari byabaye. Nijye nako ndakuzubaza kugira Mabukwe aje kuzinyegeza. Mabukwe n'inyoko.